Bakuzi ba Asaac Burundi TV twongeye kubaramutsa mwiri wa mahoro. Twarababwiye ko muri Asaac TV ntidutemberera gusa abo tutabahanzi abanyamuziki no kuvuga abaririmbye, turatemberera n'abasanzwe bikorera utwabo. Uno musi naho tugiye kuraba umuntu asanzwe agira ibintu biteye ubwoba cyane. Umuntu ashobora gutamba bimwe bita hari ibintu bagira byo kuzunguruka cameraman nyibutsa bavuga ngo amatushe. Aragira n'ibindi ugasanga umuntu ari karagira mu kirero kibaza ko yo bari nyone. Reka tugende tumurabe aba mu quartier yo mu carama bita Cardito abatahazi hubatswe cameraman hubatswe na wa muzungu wa kera bita Buyengero. Tugendero mu quartier mi quartier itekereje cyane tugende cameraman nkuriki asanzwe abahana kuri izi nimero 11 sinzi ko ni Rwanda dodora sinzi asanzwe abahana umuntu akora ibintu ibintu biteguba cyane ngiye tuyinjira bakuzi ba Asaac Burundi TV no musi twagendeye umuhunga bikora neza ni umusore wacu bikora neza abataze abamu cyarama sivyo quartier nziza cyane bro vipi Micopo na mastyle ya usazi nakuagana na ya mastyle bro chorangu yote naweza si style si kitu nasikia ni hatari mimi nataka tuongee anaongea Kirundi sasa tuyagire hehe no bakunzi ba Asaac Burundi TV twarababwiye ko ntidutemberera abahanzi gusa canka abaririmbyi buri muntu wese afise impano afise yo yavuye ni yari karashika ni yari karaja twese dutegerezwa kugira gute kumushigikira. Uno musi rero twatembereye ahantu hasanzwe hari umusore wacu abikora neza asanzwe afise impano yo gutamba mushobora kwimvira ko yo batamba gute yagira gute reka tumuyagishe ahasigaye atubwira uko bimeze bro vipi fresh Micopo wa kabisa abatabazi kwizina mito bande yani to ibe pasya cyarama nkandu dansere ndantamba byose gusa ubu nyene nkurikirana intambo bita break dance niyo namba neza cyane break dance nabivuze neza ndakunze kumva abantu bakunda kugira mwene ibyo bintu basanzwe bafise amazina ajya two kwitangwa amaserne we ntagaserne office Irbe pasya muratubwiye ko mutamba break dance utumva break dance no kuvuga break dance break urumva nuko nyene ni nko nukumena gusa kuvunja nyene urumva ni ibintu nyene byo kuvunja nyene kumenagura bisaba equilibre urumva gukora sana n'umubiri wivunagura nyene ibintu byuko nyene Irbe pasya asanzwe akora iki apart ya break dance mbo apart ya break dance ndigisha Kuri wigisha ibiki ndigisha abana bo muri 9e bigisha ivyigwa ibi mathématique za muri technologie harimo za chimie na physique ndabigisha nyene professeur danser ivyo bintu birajanye ni hatari ndabishoboye kwiri ndagerageza kuko nta muntu ashobora byose yes hama Irbe pasya nakahe kamaro boba ubibonamo akamaro ka mbere umva ni nka sport iyo ntambo ni nka sport mvikura itamba utuma umubiri ubamfo urazi na sport idufitiye akamaro kanini hama Irbe pasya nuyuhe muntu w'umuririmbyi yipfuza ko bokorana nawe mu maclipe kugira ngo azaramukorera ibintu byiza cyane bitume na clipe zibe zigera kure mbo muri rusangi mbo kuvyerekeye clip umva nkaje nkiyo ntambo ya break dance nombwira ngo nokorana ngo n'umustar nka MB data ranka indirimbo zaba MB data ziga n'indirimbo za R&B zibajya nitwokorana umuntu aririmba R&B je break dance zitoka ku muntu aririmba ziga ndirimbo nyene za rap n'akarorero zinyaruka nyene nka ziga zaba Bifes number moja master umva zo n'indirimbo konzi yaki umva indirimbo nyene zigonga nyene tuvuge ko Big Fizzo MB data no Fabilove Bifes abari bo mushobora gukorana kuko nibo baririmba indirimbo zuko nyene kenshi za hip hop nta ndirimbo nimwe ya Asaac woshobora gutambamo iyo break dance
iriho izina nk'izina rya nari kubaka izina byara nijya nari guperforminga kandi ndabona nari kurusha na benshi muri irya ati yaza kugutuma ko pasi yari guca hitingisha izina ikabizina nyazina nari gukora uko nshoboye nkakora ibintu by'amateka nyene nkuko abandi babikoze gusa urumva hari kubaho difference la difference uruba tugarutse kwande kwa B-face so irbe pasi tugushimira nawe murakoze cyane gira akajambo bwiye abakunzi ba Asaac Burundi TV abakunzi ba Asaac Burundi TV mukande subscribe muandanye muronka ibintu by'imitagato muri Asaac TV harimo ibintu by'imitagato merci sana bakunzi ba Asaac Burundi TV twari kumwe no mudanseri wacu mudanseri wanyu mwemera kandi muha support asanzwe abamucara mama mita Irbe Patient yavuze ko umukeneye agenda yandike kuri Facebook yandike Irbe Patient hariko ni nimero ziwe za WhatsApp aca zitora hasige ushaka kumuhagurutsa mwumvise arazimvye ukeneye bazivuganira ntaco ko yaba yatuye nimero za WhatsApp ugenda YouTube wandike Asaac Burundi TV ugenda YouTube wandike Burundi Asaac TV ibikorwa byacu byose niho muzobisanga tubibutsa ko ntidukurikirana abahanzi gusa canka abandi umuntu wese afise impano afise yavuye ahageze ni yari karaja turamukurikirana mwari kumwe na Micopo Commedien kamukawa big up